nongeye kubaha mwiriwe bakunzi b'ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri numbonesha kure. Pacifique Ninahazwe yikuye agahuzu avuga ku ngendo mbi yagiye iragaragara mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu myaka yahise kugeza n'ubu ngubu. Kahise kacu wari uzi ko Albert Shingiro ari we yarushije abandi bose ikiringo yamaze ari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. U Burundi kuva bwikukiye bumaze kugira abashikiranganji 31 bajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Wabatanguriye ntiyaramvye yitwa Rorigio Nimubona, yahitanywe n'isanganya ry'imodoka mu 1993 muri Nyakanga. Abashikiranganji b'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ntibakunze kurambira muri ayo mabanga. 4 muri bo ntibashoboye kumara umwaka bayarimwo: Perezida Micombero 1967, Prime Niyongabo 1967, Sylvestre Ntibantunganya 1993 na Paul Munyembari 1995. Abashikiranganji 16 barashoboye kumara hagati y'umwaka n'imyaka 2. Biboneka ko hari ico kiringo benshi bamara. Hano tubasangize abashoboye kumara hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5, nibo usanga barasize izina rikomeye muri ubwo bushikiranganji. Albert Shingiro niwe wenyene yabashije kuzuza imyaka 5 muri ubwo bushikiranganji. Albert Shingiro yagenwe na Perezida Ndayishimiye kurongora ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva muri Ruheshi 2020 gushika muri Myandagaro 2025. Hafatwa ko ari mu bashikiranganji bafise ibikorwa bikomeye bakoze mu myaka 5 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, na cane mu kugwana hakuzaho ibihano vyari vyarafatiwe intwaro ya Nkurunziza mu kiringo ca gatatu. Albert Shingiro yarigeze kunugwanurwa ko hashobora kuba umushikiranganji wa mbere. Ikurwa ryiwe ryaratangaje benshi. Muri kino gihe uwamusubiriye Edouard Bizimana akora ibishoboka byose ngo afute ibyaranze Albert Shingiro. Edouard Bizimana ageze naho avyandika ku mbuga ngurukanabumenyi ko mu gihe ca Albert Shingiro ubushikiranganji bwari bwitwara umushikiranganji Cyprien Mbonimpa niwe mushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yagize kabiri mu kurambira muri ayo mabanga. Yagenwe ku ntwaro ya mbere ya Perezida Buyoya, araheza arongora ubushikiranganji kuva muri Gitugutu 1987 gushika muri Ndamukiza 1992. Ni ukuvuga hafi imyaka 4 n'igice. Mu gihe ciwe yari umushikiranganji azwi cane, yari yaraserukiye Burundi mu Bubirigi no mu Bufaransa. Igihe Perezida Bagaza hatembagazwa bari kumwe i Quebec muri Canada. Ivyatumye hakekwa ko yariko harakorana n'abatembagaje Bagaza. Cyprien Mbonimpa yavuye mu mabanga nabi kuko yaciye afungwa yagirizwa ko yariko hagerageza gutembagaza Perezida Buyoya. Umushikiranganji Edouard Nzambimana, Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana agira gatatu mu bashikiranganji b'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bamaze igihe kinini. Uyu yari yafatanije na Colonel Bagaza gutembagaza Perezida Micombero. Mu mwanya wa mbere yaciye aba umushikiranganji wa mbere 1976 gushika 1978. Yabaye umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva 1978 gushika 1982, ikiringo c'imyaka 4. Umushikiranganji Laurent Nzeyimana, Maître Laurent Nzeyimana yabanje kuba umushikiranganji w'ubutungane ku ntwaro ya Perezida Bagaza, hanyuma hamubera umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva mu 1982 gushika mu 1986. Nawe yari umushikiranganji yubashwe
kandi akerebutse. Mu kiringo ciwe Burundi bwarakiriye inama mpuzamakungu zikomeye nka Summit France Afrique yo mu 1984 n'izindi. Perezida Bagaza yararongoye amashirahamwe mpuzamakungu. Uburundi buraronka imfashanyo nyinshi zatumye hubakwa byinshi ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Umushikiranganji Terence Sinunguruza yarongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu kiringo c'imyaka 3 n'amezi 10 kuva muri 2001 gushika kuri 2005 ku ntwaro za Perezida Buyoya na Perezida Ndayizeye. Cari igihe c'ibiganiro byinshi byo kugarukana amahoro. Yakoze arondera ko Burundi busubira kwizerwa mu makungu. Mu myaka y'inyuma Terence Sinunguruza yarahawe ayandi mabanga hakomeye nko kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Ni nawo muri bano bashikiranganji bose hashobora kuba yarakoreye abaperezida benshi b'u Burundi: Ndadaye, Ntaryamira, Ntibantunganya, Buyoya, Ndayizeye na Nkurunziza. Umushikiranganji Laurent Kavakure yarongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu kiringo c'imyaka 3 n'igice kuva muri 2011 kugeza muri 2015 ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Laurent Kavakure afatwa nk'umushikiranganji w'umunyamahoro cane. Imbere yo kuba umushikiranganji, Kavakure yaserukira Burundi mu Bubiligi, aho yaronkeye umudari yahawe n'umwami nk'umwe mu bambasaderi b'akarorero. Umushikiranganji Antoinette Batumubwira niwe mukenyezi wenyene amaze kurongora ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Yabutwaye imyaka 3 n'amezi 4 kuva muri 2005 kugeza muri 2009 ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Muri 2008 izina rya Antoinette Batumubwira ryaratanzwe n'u Burundi ngo yitoze kuba Presidente de la Commission de l'Union Africaine, naho yari afise ibihugu bimushigikiye. Leta ya Nkurunziza yavuye isokora izina ryiwe ishigikira Jean Pinge yari umushikiranganji wa Gabon ajejwe imigenderanire n'amakungu. Abakora nk'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko ikiringo ca Antoinette Batumubwira cari ciryoshe aho mu bushikiranganji. Umushikiranganji Artemo Simbananiye yatwaye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva mu 1971 gushika mu 1974 ku ntwaro ya Perezida Micombero. Yari umushikiranganji akomeye cane kuri iyo ntwaro, uburyo izina ryiwe rigiteza impari mu Burundi kugeza uno munsi. Asanzwe yararongoye Burundi bushikiranganji butandukanye, imigambi ya leta, indero, arakora n'ayandi mabanga akomeye. Umushikiranganji Severin Ntahomvukiye yarongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva muri 1998 kugeza muri 2001 ku ntwaro ya kabiri ya Perezida Buyoya. Cari igihe kitoroshe. Burundi bwari bwarafatiwe ambargo, ibihano bikomeye mu karere, ariko irahava irakurwaho mu 1999. Cari igihe c'ingwano. Severin Ntahomvukiye yakora akazi ko kwama ari gusigira iyo Uburundi buja. Abashikiranganji bahatswe gukwiza imyaka 3. Abashikiranganji Alain Aime Nyamitwe na Augustin Nsanze harabuze abashikiranganji bahatswe gukwiza imyaka 3 barimo abashikiranganji Alain Aime Nyamitwe na Augustin Nsanze harabuze gato ngo bakwize imyaka 3 barongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Alain Aime Nyamitwe yabutwaye imyaka 2 n'amezi 11 kuva muri 2015 gushika 2018. Ni umushikiranganji wo mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza.
aho amakungu yari yasubiriye gufatira ibihano Uburundi. Augustin Nsanze nawe yatwaye ubwo bushikiranganji imyaka 2 n'amezi 9 kuva muri 2009 gushika muri 2011. Hano bashikiranganji bose bafatwa ko batari boroshe, abo bakoranye bavuga ko igihe cabo cari kigoye. Utuntu n'utundi twaranze bamwe mu bashikiranganji b'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Perezida Micombero niwe wenyene yigeze kwigena ko habaye umushikiranganji w'imigenderanire akabifatanya no kuba umukuru w'igihugu. Hari mu 1967 ariko yari umukuru w'igihugu atakunda ingendo zo hanze. Mu 1967 Burundi bwagize abashikiranganji b'imigenderanire 3, hariho 2 bamaze akanya gato cane, Micombero na Prime Niyongabo. Hari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yatanze imihoho ari mu rugendo mu makungu ni Jean Marie Ngendahayo mu 1995. Ico gihe byaratangaje benshi kuko uwo mushikiranganji yanaheruka guhagarikira ubugeni pare do mariage bw'umukuru w'igihugu. Perezida Ntibantunganya n'umumenyesha makuru Pascaline Minani. Jean Marie Ngendahayo na Antoinette Batumubwira nabo nibo mugabo n'umugore urugo rumwe, bose babaye abashikiranganji b'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Rorigio Nimubona niwe mushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu wenyene yasandabiye mu mabanga. Umushikiranganji Edouard Bizimana ahari uno munsi akaba ariko arihayagiza atyoza habo yasubiriye yogenza make. Ni ubushikiranganji benshi bataragamamwo yo kwiga gukura ivyigwa kubatwaye imbere yiwe maze agakora vyiza kubarusha, ariko akaguma aziko ivyo byose bakoze ari magirirane. Gutyoza ab'imbere yiwe sivyo bizomuha igihagararo, ahubwo nakore neza maze ibikorwa bize vyivugire, maze tuze tugire duti ibikorwa by'ab'imbere yiwe yabigize ubushinge, nawe aca yubaka ibikomeye. Mu yandi makuru, abarundi baba muri Kenya bararangisha Niyonzima Joshua. Hari abarundi baba muri Kenya batwandikiye bavuga ko batazi irengero ry'uyu musore Niyonzima Joshua, bavuga ko kuwa 2 uheze genekerezo rya 10 Ntwarante 2026 Joshua yavuye muhira asize urwandiko ruvuga ko harambiwe n'ubuzima, aca asiga telefoni yiwe na kode yayo, M-Pesa yiwe na kode yayo. Kuva ubwo ntibazi iyo yagiye. Bavuga kandi ko batazi abaryango ba Joshua mu Burundi. Banditse buno butumwa kugira imiryango ya Niyonzima Joshua imenye ayo makuru, basaba uwo mubona ko yomenyesha haciye kuri izo nimero bashize ku ifoto. Ndabashimiye inshuti babanye twabanye muri aya makuru yaragezwe ko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura byose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, nawe utarafyonda ko ubune raba munsi y'ivideo ufyonde sabone canke subscribe bivanye n'ururimi ukoresha. Amakuru kumwe n'ibiganiro tugutegurira bije biragushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere.